rero ikintu kibabaje n'abarundi bafise ubujyaje akavuga ati ntangira amahera muhira siguyatanze amahera ngano kunuko we nushika uzoshikira mu kazi hanyuma wagera Nairobi piga simu ntushobora no kumubona kandi uwo muntu yari umwizigirwa wa undi umubanyi umuzi nyene wo kwanaka kwa Matayo urya nyene rya mwana wa Marita umwe nyene musangiye akarimbuko urya nyene akaba ari bakugurishirije mu kayihinga kanyaga nande washitse ahantu udashobora kurira mama wawe yumva amarira yawe na papa wawe canke bene wanyu bumva amarira yawe hamwe uvuga ati ndi hagati y'urupfu no kubaho no gukira. Ariko hariho ikindi kibazo gikunze gushikira abarundi nimba woba ukurikira ibiganiro bica mu magrupe ya WhatsApp amagrupe ya diaspora abarundi batumako bene wabo bakabatumako atavyangombwa bafise nabo abo barundi wewe bavuga kwiki? Numunezero udasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwe ikaze muri ikino kiganiro. Nkuko mubibona uyu munsi twagiriwe ibakwe turaronka umutumire umunsi yaje mu bwame bwa Pisco Entertainment and Media. Uyu munsi yahishikiye kabisa ni Madame Vestine ngira ngo muramumenyereye ngira ngo sijya mbere tumukaribishije kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Ariko rero uyu munsi tukaba twatewe iryo teka akaba yadukumbuye yagize ati nakumbuye aho muri Pisco Entertainment and Media niyo mpamvu mumubona uyu munsi yashoboye kuza mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Murahawe ikaze rero muri ikino kiganiro ariko imbere ya byose reka tubanze tumuhe abaramutse gatoya kuko ndazi nawe yarabakumbuye. Turaguhaye ikaze Madame Vestine. Ndabarumukije cyane umwe wese mu cyubahiro ciwe ndamuhaye mwaramutse mwiriwe bivanye n'ahazonyumviriza herereye ku mazina yamaze kuvuga ko nitwa Vestine nini nahazwe nsanzwe mfise na page ya Facebook benshi muramenyereye nyene kwa kundi nyene hahandi murabizi ko duhurira hahandi je kugasobanuye gasobanura ngo no musisi byo binzanye hano no mugabo sinoshaka kuvuga agasobanuye kuri kwishene yiwe ngira birabujijwe ngaje wanje nta bantu bumamate mu kanwa je ndabatera mwizibona. Urakoze cyane Madame Vestine uratubwiye yuko ufise page ya Facebook ariko nk'abantu boba basanzwe bakurikira runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media batarabona urubuga rwawe rwa Facebook ngira ngo babwire ukuntu boshobora nko kurondera kugira ngo bazohore baraba gasobanuye kuko abanywanyi basanzwe bakurikira runo rubuga nabo barakunda agasobanuye nabwo uvuze ngo ngira ngo birabujijwe hano onye ntabwo bibujijwe ariko woshobora kubabwira ukuntu page yawe yitwa kugira ngo bazohore babana nawe mu gasobanuye. Page yanje ni izina ryanje nyene Vestine ninahazwe ugiye kuri Vestine ninahazwe ucumbona ifoto yiwanje abari babona izindi foto atari yiwanje zo bari pirate jewe nijya foto yanje liko blue liko intuze nyana inamba ya gapira ka blue ucubona ivyo ngena ndavuga rero amalive nkora nibindi dukuru dutwenza impanuro ibintu nk'ivyo. Urakoze cyane reka tugushimire ku mwidondoro uhejeje gutanga w'urubuga rwawe rwa Facebook ariko Vestine uyu munsi nashatse yuko twoganira ku barundi basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya. Turagize iminsi tubona hariho abarundi bavuga ngo baribwe ngo mu gushika ngo mu gihugu ca Kenya ngo babwiwe na bagenzi babo ngo bazino ngo bazobaronderera ivyo bakora ngo bimeze neza bamaze gushika ino ukazusanga n'uwamutumye ko uwo bari bafitaniye contact bariko baravugana ukazusanga ashitse uvuye mu gihugu amaze gushika Nairobi akaca arondera wa wundi yari yamutumye ko akaca azimya telefone. Ivyo nyewe hari umuntu woba umaze kumva yoba yarashikiwe n'ivyo bibazo? Beshi cyane la majorite barahari
kuko hariho nk'umuntu yavuze ati jewe na Gino nagurishije agatongo. My friend, hari ikintu nje ngoma mvugane namwe gatoya. Nkubu wewe warahezagiwe agatongo, hanyuma bisavye yuko wongereza kugira ngo wubake kagatongo. Mugabo ori wo kongereza ahubwo wisubije inyuma, uciye ukagurisha, ugiye kurondera ibindi. Muzoca usubira nyine urondere kugura ryatongo. Wewe mvugo bwenge bwawe bukora. Ahubwo nimba waraguze agatongo, rondera ukungene uzokubakamo canke wongereze nakandi. Mugani ho jumbara ngo ngurakagurishije, ugiye kurondera ngo ubuzima ngo bakubwira ngo muri Kenya ngo amahera ngo gutora, kandi yifotoroje igifoto ciza ku ruhetaje rw'abandi, nawe atembereza iki agahawa. Rero ikintu kibabaje n'abarundi bafise ubujyaje akavuga ati ntangira amahera muhira siguyatanze, amahera ngana kunuko we nushika uzoshikira mu kazi, hanyuma wagera Nairobi piga simu ntushobora no kumubona, kandi uwo muntu yari umwizigirwa wa undi umubanyi umuzi nyene wo kwanaka kwa matazi urya nyene ga mwana wa Marika. Umwe nyene musangiye akarimbuko urya nyene akaba ari wakugurishirije mu kayenga kanyaga nande, washitse ahantu udashobora kurira, mama wawe yumva amarira yawe na papa wawe canke bene wanyu bumva amarira yawe, hamwe uvuga ati hagati y'urupfu no kubaho no gukira. Ariko akenshi duhaye turaba abantu usanga bariko baribwa ni babandi nyene usanga bari mu gihugu c'u Burundi, kuko uri mu gihugu c'u Burundi amaze kubona wewe wamaze gupostinga nk'agafoto kuri Facebook, akabona uri ahantu heza, we nyene ni wacaguma agusatira akaguma akurondera akakubwira ati mpangira akarere. Rero amaze kukubwira ati mpangira akarere, hari gihe muba muzinanye canke muba mutazinanye. Ico gihe hariho rero abateka mutwe, nko mu gihe yashoboye nko kukurondera wewe waramaze gushikino, waramaze guhindura ivyiyumviro, nkuko niko no bivuga, waramaze guhindura mind, uca umuteka ko umutwe ukaca umurya amahera. Ariko rero abantu bari mu gihugu c'u Burundi bobanza bakashishoza neza, bakabanza bakaraba ubuzima abantu bari Nairobi bo babayemo. Washima hariho n'abantu baba bafise amahera, bafise ibidandazwa kandi binjiza amahera mu Burundi. Hanyuma ukaje usanga je hariho umuntu yigeze kumbara ati yo menya ko Kenya imeze uko sinari koza. Ati jewe mu Burundi nko ku kwezi naregeranye miliyoni 3 ziwanje. Ati mugabo no munsi maze kubona akazi nkori no kigisoja, nkorera amafaranga 9,000. 9,000 genda urabe nta 500,000 ntashika bivanye nayo bavunje no munsi. Hanyuma avuga ati iyo ndabimenya sinari kuza, kuko ubuzima bw'ino no guhangayika, ati ninjya zino zananiye kandi amahera bariko barama jewe ntari cya kabiri naronka amahera menshi ari hejuru. Ariko ngo hari n'abakozi ba leta baheba ubuzi bwa leta bakazi no muri Kenya ngo baje kuronderera ubuzima, ariko bikaca birangira basubiye inyuma. Sinzi ibyo ko wowe umaze kuvyumva nawe. Ibyo navyo ingene ndabiharura ari umuntu nyene bivana nabo bantu bari ino. Abantu bari ino baravuga ati twebwe igihumbi kivunjo 50. Igihe vyadugura ziko cegeze no gushika 57. Aturabona 3,000 biri mu hafi amajana 2. Ati rero no gukorera 10,000 cubona yuko uri mu 500 gutyo. Ati none wewe hiyo bunu uri kukorera ngahe washikino akazi kakaguta na yamahera gakoroka. Ibyo ndabitahura nka jewe nsanzwe ndino, ndamaze kubona temwanyaje z'abantu benshi, ndamaze kubona abantu benshi bibwe muri ubwo buryo. Ariko hariho ikindi kibazo gikunze gushikira abarundi, nimba woba ukurikira ibiganiro bica mu magroupe ya WhatsApp, amagroupe ya diaspora, abarundi batumako bene wabo bakabatumako atavyangombwa bafise, nabo abo barundi wewe bavuga kwiki? Jyane nko kwiheba canke kwiyahura. Urugo rwose ruba rufise amategeko. Mbega uri mu Burundi hoho ko bagutegeka ko ufise karangamuntu kandi uri umurundi wawe? Ico naco nico kica kigora gutahura, kuko uri umurundi uvuga ikirundi ukiyeho uruzogirwa ruri ngaho uruwo kwa naka barakubuza. Usanzwe uvuga n'ikirundi? Mugaba kubwira ati
gira karangamuntu canke urakiriye umushitsi bavuga bati genda umwandikisha hajya bakamufata utamwandikishije kandi ni umurundi havuga ikirundi nta ngorane ava no mu ntara kwa naka canke yajava mu kandi gacimbi mwandikisha kubera iki kandi ugasanga uwo yaje atacangombwa afise uwamutumye ko yamusigiye nk'ibihumbi 600 muhira mugabo akaca amubwira ati wewe nuze biroroshe kuza ushitse ngaha muri Kenya ho nta ngorane nimwe ibaze yasize ibihumbi 600 yari kubironderamwo passport atari na rese pass yari kubironkamwo passport akabironkamwo n'itike rimushikanino mugabo yashimye kubiha uzo mwakira hano muri Kenya kubera yamuhenze umuntu none nk'uyo nkawe nakeka jambo woshobora nko kubwira nk'abariko baratwumviriza batarashobora guhendwa canke bazohave bahendwa bati kuza muri Kenya birorosha atacangombwa ufise oya sino guhendwa uko no kwiyahura kubera ko no mu gihugu iwanyu bisaba yuko bifise ibyangombwa none kubera iki wo kwinjira mu gihugu cy'undi mugabo udafise ibikuranga encore duca no mu kindi gihugu ukakirengana rero abantu bakunze guha kuraje abandi na abantu bagize amachance bashika atakintu na kimwe kibari ikinuma bashika amahoro babaca bavuga ati haragendwa reka kurigura nigana n'ivyangombwa kuri pafe hari umurongo munini biki muzoza murahepa ariko umwe wese asa icensi ziyo urashaka kubyuka kagusimvye ukacuhera indani kandi wa undi yakutumako abizi neza yuko atacangomwa nayo nafise azohepa azokwereka yuko atakuzi rero batereye hejuru umwe wese asamaguye abantu ariho nakazi utoshobora kuronka udafise ivyangombwa hariho umuntu akubwira ati udafise ibyangombwa sindagusha mu bintu byanje kuko no musi ibintu byanje byopotera nzoshinda birondera he hariho nabandi rero uyundi mugwi naho nubwo utawumbaje ndawuvuge abantu baba bigoye bakaronka ibyangombwa mugaba akankagusinyisha kuza biciye mu mategeko nivyo hajya ku mipaka baratujya amahera mugabo ca mu mategeko yice mu mategeko naho biraboneka naho winjiriye mugihe boho bakaguma kabateye igihugu bakavuga ati reka turaba abantu bari ngaha muri kino gihugu turabe ivyangombwa byabo we nimba winjiye mu mwaka uheze abo bantu nabo baje ubunye we ntibo gufata kuko bovuga ati abanye bajejo nibo bateye igihugu uvuze iconya ahubwo nciye nibuka ryari secrétaire wa diaspora niwe yatanze ubutumwa avuga ati je hariho umuntu ariko arandondera kandi uwo muntu yaraciye muri ambassade baramuha urupapuro rwa go home mugabo ashitse ku mupaka wa Tanzania na Kenya abamotare baramuhenda acangaho ku mupaka atagongesheje amaze gushika imbere muri Tanzania hagati mu gihugu ca Tanzania acarafatwa acarapfungwa afise icangombwa mugabo ntiyagonge yariye n'amahera mugabo ntiyagongesheje none nk'umuntu nk'uyo nka jewe naje simbona impamvu yiri wararondera n'abasanzwe barongoye diaspora kugira ngo bagira ico bamufashije none nk'umuntu nk'uyo ntaco bamufasha bavyita gutera igere rya nyuma eka no gutera igere rya nyuma niko basokuru bacu bayavuze ati batera igere rya nyuma iko no gutera igere rya nyuma urya rupapuro turugura amadolari ibihumbi amadolari angahe 25 ni $20 mu mashiringa bari ibihumbi 2005 abo mahera ni menshi cyane arasumbana resepasi urabye no kungene uba wagiye ugatonda umurongo kugira ngo baruguhe ushima Imana nayo house woreka gugongesha kubera iki icambere coco bajya abantu ku mupaka nitwe tubatunze batunzwe no kungene tukuma haguma haza haba uruja n'uruza rw'abagenda n'abagaruka batujya amahera kubera avuga ati nene mvuye kuyarona niko kazi ahubwo bahembegwa basanzwe bahembegwa kuko yaba twebwe abantu ba mukirarugendo canke abanyamahanga binjira mu bihugu vyabo batahari nta kandi kazi niko kazi bajejwe urumva bahembwa rero kubera twebwe bategezwa kutujya baratujya pe hashitse ntutwenga urakurayo nta nkunzi nta mwasi kiretse wewe wazindukanye chance ugahura n'ubuhari akakwaka amahera make ubundi barajya n'ibiturire byinshi cyane aho hose ninyegeje barajya pe kandi mugabo ntibajya niko kazi kabo ariko abantu nabo nibinjire baciye mu mategeko nko mu gihe woba umaze kuba
wafashe ingingo uti je ngomba nje mu kindi gihugu nurondera ivyangombwa uze mu mategeko ujabuke imipaka nimba ugiye muri Tanzania uhagende uri mu mategeko ugiye muri Kenya cyangwa ugiye mu kindi gihugu cyawe cyose uhagende mu mategeko kuko no mu gihugu c'u Burundi murazi yuko mwakwa karanga muntu kandi musanzwe muvuga ururimi rw'ikirundi kandi musanzwe muri abarundi rero nta nzira nimwe ishoboka nta kujabuka imbibe na zimwe zishoboka udafise ivyangombwa wewe uri kuratwumvira uri mu gihugu c'u Burundi canke uri ahandi menya yuko ivyangombwa ari nkenegwa ivyangombwa ari ivyo bitegerezwa kuba utegerezwa kuba ufise ivyangombwa kugira ngo ushobore gusafira canke ushobore kuja mu kindi igihugu ndakwereka ikintu nta mukenya yigera ava muhira adafise ID n'isakoshi arayigendana kandi ari umukenya ngatwe bw'abarundi pasiporo nimba utagiye Nairobi wibaza ati hariho kanje gufata wisiga ngaho ntawe wibuka kujya pasiporo ngira ni igitabo kinini yacu hava kigutakarana mugabo ID ya Kenya nayo nakantu gatoya ushira mu ngodo oya bigaragara yuko baritaho ubuntu ubwene gihugu ico bari baracitaho cyane twebwe urazogomba urabe mu gihugu iwacu n'abantu baki batemberana karanga muntu hajya wofata nyene kibiriraho surprise basi ntahaje imisiso hoze kuko umukenya nahabagiye mu misa nasiga ID ukavuga ati abantu mwazanye karanga muntu mugume ngaha abatakazanye musohoke gusanga ibice 80 kwijana byasohotse biratahuritse cyane biratahuritse ahubwo imenyere mu Burundi twarimenyere urakoze cyane kuri iyo nsiguro uduhaye ariko rero ndafise ikindi kibazo hariho abarundi bashika ino mu gihugu ca Kenya bakaca bahinduka bakaba nk'abakenya bakibagira ico barico yaba bo baba bafise ivyangombwa canke abadafise ivyangombwa mugabo ukazusanga bahinduye imico ngira ngo niko nabivuga bakaca bafata imico y'abakenya haba mu ngendo mu nyambaro usanga hariho nabo usanga baye nk'abanyakabare nk'abantu bino mugabo bakibagira yuko boba baje kurondera abo bantu ngo baribonekeza cyane ino wowe umaze guhura nabo bashima hari umuntu yaje muri 2019 yaje imbere yanje uyo muntu kandi ari umugore niwe yamurondereye ivyangombwa ashaha sino hejuru amaze gushika ino yo baba bavuganye nawe nk'amezi nk'atatu amaze kurikora ko neza rya faranga rya shiringi rya Kenya caci yakora yaciye arondera undi mugore kandi hari yasigaranye umugore yasize umugore n'abana batanu wa mugore mwamufasha kumurondera ivyangombwa kandi amahera yahabwa na nyina bukwe bintu byose yarabimufashije biba bihereye rero hari abantu bazino igihugu cy'u Burundi bakaza barakira bakwikarata batazonasubirayo bivanye no kungene baciye bafata ingeso zino hanyuma rero rya faranga kugira bazesubira kuribona bizogorana na cyane cyane si bose mugabo ra majority iyo ukunze umuntu wino kugira ngo uzusubire mu gihugu iwanyu umushatsi umere ngaha abantu b'abakenya ntibakunda ingendo niga kuzokumva avuga ati ndifuza kubona iwanyu ahubwo ashaka yuko ugumuzana azane nabi wabo bafashe akubwira ingorane ziwabo ugumuzitunganya hanyuma wa mwana mwavyara azokubwira ati je nshaka umwana yuko azogenda iwanyu amaze guheza amashuri kandi ahonye nawe nturataha rero kugira ngo uzuve mu maso uwo muntu uzumucike ni Yesu wenyine ahagukura rero abantu benshi baraza bakaca bafatana n'aba bakenya bakinjira mu mico yabo kugira babone ifaranga bikababgora ariko umuntu vyanka ko ataha kubera ubukene ariko wavuze ku ruhande rw'abagabo ngira ngo mpaye numva izo nsiguro nta abantu b'abakobwa nabo bashika ino bakaca abanyakabare canke bagakora ibidakogwa ya mico y'iwacu bakayibagira abantu b'abakobwa nabo bakunze usanga benshi yo kubakorora amada umuntu yavuye hari afise umwana hariya canke yarahukanye n'umugabo kandi yaje kurondera ubuzima
uwamuzanye kubera yashikiye ku bahungu usanga umukobwa arara mu bahungu 8 canke arara mu bahungu 3 bariho abakora ku murango uwo rero baca basigarana ku murango ntamwihanganira kandi ntaraba ati uzosama inda basamye barakorotsa. Hanyuma ikindi naco barakunze no gutwara abagabo babandi ugasanga wamuhaye nk'indaro mugabo ariko aranenga ujya mugabo wawe gacu usanga mu rugo bitangiye kuparangana nakeneye nuko mwubakana kandi mugazo kumavuruguru rugo rwawe. Murumva yuko bamaze kuva hariya anye baca bibagira n'ivyabazanye ukaza usanga nk'umuntu yavuye mu gihugu avuga ati jewe ndaje kurondera yasezeye umugore yasezeye abana canke yasezeye uwo bariko barategura ko bazokubakana mugaba amaze gushikino bikaca bihinduka akaca ahindura ivyiyumviro. Nakaye kajambo wobwira abantu nkabo canke abantu bakiri mu gihugu kumbure bobo ngira ngo bovyumva umunsi baba bashitsino bakagendera ako kajambo bababwira. Akajambo nababwira nuko bogira bokubaha Imana yonyene. Ubundi ujino ntugume wubasha Imana ntugire kukugera muri wewe uratakara. Kugira uzusubire mu gihugu hari ingeso nyinshi inabahungu baripangiye abakobwa baripangiye ibintu mibereho iroroshe cyo kimena hariya ushobora kwibana wenyene. Rero mu gihe rero ugima winjiza usohora winjiza usanga wabaye kirara mugabo nimba waje ubaha Imana ukavuga ati reka jewe ngumane ishusho ryo kubaha Imana izokugira neza ivyo ntizobicamo. Urakoze cyane Vestine Ninazwe ariko imbere yuko turangiza wo ducira ku mayange ubuzima bw'abarundi bari no mu bijanye n'ibikorwa baba bakora. Ubuzima bw'abarundi bari no burya buragoye ntibworoshe na cyane ku bantu bari mu gihugu cy'u Burundi nibo bibaza yuko baburavye nka Nairobi bakayibona kuri ekra canke bakayibona ku gicapo nko ku magazeti canke kuri televiziyo bakaca babona yuko umengo ni mwijuru. Wobwira akajambo akaha abantu bari mu gihugu bifuza kuzozino nko mu gutegura umutima ava yuko babanza kuzina. Ico bamenya coco ino bisaba yuko kugira ngo uzino bisaba yuko ubuzi ibintu bibiri. Nimba ugomba kuzina genda wige ibintu by'umwuga. Na cyane ico nico nashaka ko ukivuga. Uri mu mama wige nko gusuka imishatsi gukora inzara. Uri mu papa wige nk'ibintu vy'iki byo kumwa. Utize ibintu byo kumwa curaba wige n'intuzenya ibintu nyene by'imyuga nyene basi naho ubuzi gutwara imoto gakora ikimotari. Sino mu gihe utazi ibintu bene ivyo urahangayika mu mijengo amagorofa ni maremare harabirirwa barapfa bakoroka bagize isanganya ukaje usanga abandi nabo bari kubadandaza agahawa hari uruzuba ruturira usanga umuntu yawereye afise ibishushe kagendana ibintu bishushe rero hashushe nta nivyo baraba ntibaraba nta nubwo babinywa ntabyo barya hari ibintu baba bakunda mu mbeho kubera haba hakanye. Rero mu gihe uzi iyo myuga biroroshe kuronka akazi kandi ukabaho umerewe neza ukaronka amahera mbere utarushe cyane utacakaye uriko ni fresher. Urakoze cyane. Reka tugushimire cyane Vestine Ninazwe kuri kino kiganiro ciza uduhaye. Ngira ngo nitwagutumira no hanyuma uzoza canke ni wakenera kuza mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media uzotwitaba uzoza kuko imiryango iruguruye. Usezera bariko baratwumviriza. Guys ndabashimiye cyane kwa mwaduteze yomye. Nagiriye yubaka no munsi yantumiye niteka ridasanzwe mbyibushe numva ndahakuye byinshi. So mugenda mu following arafise nubwo atabivuze nawe narafise Facebook yiyita Psychologue Kenya hande nango niyo ngenda ko idasi. Sasa psychologue sinzi byo yigiye ngira ni mu psychology niyo ngenda ko nawe niyo zakari Imana agenda ko. Okay mu following je nanje kwa kundi hahandi mu nkorera kantu kubwenge nzoza ndabashusha. Murakoze ciao ciao.
urakoze cyane murakoze mwebwe mwashoboye kumviriza kino kiganiro kuva mu ntango kugera hano kigeze reka ndagushimire wewe umaze kugira subscribe kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media Imana iguhezagire wewe uruwagaciro nzokwama ndagukurira inkofero nkuko vyama ariko rero ukaba utari bwagire subscribe bikore nta na kimwe uvyonde no kugazogera urabona ahantu handitse all canke tout wavyonde kuzobohejeje kwinjira mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media uraza no kuduha aga commentaire zanyu burya nizingira kamaro wanditse muri commentaire ukavuga ukuntu wumvise ikiganiro kombora hari ivyo waneguye ukabitubwira canke ari ivyo washimye navyo nyene ukabitubwira tuca twumva natwe tuvyibuha twumva hanyuma ugire na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bumva runo rurimi kugira ngo nabo bumve ukuntu ubuzima bwo mu gihugu ca Kenya bwoba bwimereye kandi bumve nuko hariho abantu beskoka bene wabo bakabaka amahera kugira ngo babazane ino muri Kenya bamara gushikino bakabura na babandi babatumako kacutsa ivyago bikaca bitangura waruzi ngo uje muri Kenya muri paradise ariko ukadusanga ahubwo ni intango y'ivyago kabubwiye kwiga kaminuza y'ubuzima rero ndabashimiye naho utamukindi kiganiro wariko araremesha kino kiganiro ni psychologue hamwe na Vestrine Mafuta Imana ibahezagire naho utamukindi kiganiro thank you